Bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tusangire isengesho. Rero isengesho Imana impaye kudusengana nawe n'umuntu wese ari mu kibazo, n'umuntu wese yihevye, umuntu wese yihebuye, umuntu yumva atavyizigira afise, nagira ndamubwire ngo humura, turafise Imana tubwira, turafise umuvyeyi adukunda, turafise umuvyeyi atwitwararika, turafise umuvyeyi azi detail ikibazo, so umuvyeyi asanzwe n'umuvyeyi special. Kuko uyu munsi wogira ikibazo ukakibwira mama wawe canke papa wawe ntaronke inyishu. Nukuri ni vyinshi duhura navyo, ariko ntitube dufise solution, ariko dufise Imana ifise inyishu kikibazo icarico cose. Haleluya. Dufise Imana ifise inyishu ku kibazo icarico cose. Rero reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice ca 77, dusome umurongo wa mbere n'agace ka A ka kabiri. Haravuga ngo ndatakambira Imana n'ijwi ryanje. Haleluya. Nayo irantega ugutwi. Ku munsi w'umubabaro wanje narondeye umwami Imana. Amen. Turasubiramwo. Ndatakambira Imana n'ijwi ryanje. Uratakambira uhoraho wewe ubwawe, ikibazo cawe ukibwira Imana wewe. Apana kuvuga ngo ndatuma mama, ndatuma papa, ndatuma umusenzi kanaka, ndatuma pastori kanaka. Ego nabo bogusengera, mugabo ijwi ryawe Imana irarikeneye, gutakamba kwawe Imana iragukeneye. Haleluya. Ntihagira umuntu wizera ngo akudugiye umusozi agize iki, ariko Imana irakeneye ko ari we utakamba n'ijwi ryawe. Haleluya. Ngo ndatakambira Imana n'ijwi ryanje, ndatakambira Imana n'ijwi ryanje nayo itega ugutwi. Haleluya. Usenze umenye ngo Imana iri kwirakumviriza. Imana iri kwirakumviriza. Bantu b'Imana, Imana ntitoranya ku butoni. Uko kenshi na kenshi haraho tuzi ngo Imana yumva naka, Imana yumva abapastori, yumva abapotre, yumva abavugishwa. Oya, Imana nawe irakumva. Ukuri kose Imana irakumva. Igihambaye gusa n'ukwizera ukamenya ngo iyo mbwira. Haleluya. Iyo mbwira n'umuvyeyi. Haleluya. Umunsi Imana nikiri kure yacu bantu b'Imana. Yesu Kristo umwana wayo yaratwegereje intebe y'Imana, yaratwegereje ubwiza bwa data. Haleluya. Uyu munsi irakumva. Uyu munsi si umuhereza gutwarira isengesho rya so umuhereza dugane kimaze imbere y'Imana. Oya, 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 oya. Abizeye Kristo twese twahindutse abami n'abaherezi. Imana iratwumva, Imana turayihamagara ikatwitaba, nikiri kure yacu. Imana iratwegereye. Haleluya. Imana yacu iratwegereye. Urumva rero ivyo no kuvyizera ukamenya ngo nanje ninayihamagarira nyumva kandi irantabara. Haleluya. Ngo ku munsi w'umubabaro wanje narondeye umwami Imana. Urumva ku munsi w'umubabaro ntuje kurondera umuntu mu nshuti ya data, uje kurondera umuntu umunsi w'umubabaro, ntuje kurondera umuntu. Bwira Imana irakumva, bwira Imana iragukunda, bwira Imana yifuza kukugirira neza. Haleluya. Haleluya. Yibwire kandi yumvira abantu bose carimwe, ntiririmite. Oya, Imana yumvira abantu bose icarimwe, kandi umutima ujanye imbere yayo irawubona. Umubabaro ujanye imbere y'Imana irawubona, kuko nta kintu na kimwe gishwe mu nyonga zayo. Reka rero dufatanye dusenga. Uyibwire nshuti yawe, yibwire ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe. Bibwire Yesu nyene. Mana data rwira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza,
n'imbere yawe ngushima papa, n'imbere yawe nguhimbaza, n'imbere yawe ngutazira, n'imbere yawe ninahaza izina ryawe, nifatanije n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi n'ibinyabugingo mu ijuru badahengeshanya kukwikubita imbere bagushima bakuninahaza, kuko ari we Mana imwe rudeni, umuremyi w'abantu bose n'umuremyi w'ibintu byose, ushizwe hejuru y'amajuru, ushizwe hejuru y'ibibade byari byo byose. We nta kintu na kimwe kikunanira kandi nta kintu na kimwe kikunaniza, ushoboye byose Mwami Imana, nta kiguhagarara imbere muvyeyi mwiza. Iyo uje gukora nta kikuzibira, nta kigukora mu nkokora, uri gitangaza Mwami Imana, urera 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 uragororotse. Erega we yuvuze biraba kandi utegetse birakomera. None murengeze ubugingo bwanje ndikubise imbere yawe nkwinginga, ngurabe Mwami Imana imitwara abana babo bafise ariko ararikuririra muri kano kanya, arabagwaye Mwami Imana, bukiganda cawe kirashoboye. Wowe ubwawe warivugiye mukunzi mwiza ko ata kintu na kimwe twogusaba ngo ureke kukidukorera, kuko udukunda, igikwiriye n'ikibereye cyose uragikora. None ndasengera Mwami Imana ubugingo bwanje, ndasengera n'ubwa bene data Mwami Imana, ingwara zose ziri mu mibiri yacu ndasenze ngo umanire ikiganza cawe Mwami Imana, kiza kidukore ko twese ingwara mu mibiri yacu zikugweho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze n'abari ku musego Mwami Imana bakabona kano kanya, Mana uje imbaraga zibohora, Mana uje imbaraga zikiza, Mana uje umuti uvuye mu ijuru nyagora ku ngoma, umanuke wivurira abana bawe hirya no hino. Mukunzi mwiza, muvyeyi mwiza, ni wewe twambaza, ni wewe duhamagara ukatwitaba, ni wewe dutabaza ukadutabara Mwami Imana. Hari abana Satani yabosha bohesha umugozi w'urumogi Mwami Imana, ndasenze ngo aka kanya imbaraga zimira izindi zimanuke, ndabohoje abahungu n'abakobwa, ndabahoje ugwaruka mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mudayimoni yarungitswe mw'isi kudestabiliza urubyaro rwacu Mwami Imana, nanjye mpagaze muri autorite mpabwa n'ijuru nkupita hasi z'imbaraga z'urumogi mu izina rya Yesu Kristo. Ndananiza igitero n'igitero ubwoba cyose ku bana bacu Mwami, ku bagabo, ku bavukanye, ku nshuti zacu, ku bagenzi. La kosa itere bonde ndakubita ntababariza imbaraga z'umwiza, imbaraga z'akaboregwe, ndasenye uyu mwuka mubi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje, mukunzi wanje, reka ndabize neza, urumva urabona urakora kandi uratabara. Ndatabaje nyene ibihe, ndatabaje muvyeyi mwiza, ndatabaje inyota Mwami Imana ntizanwa n'umwase. Ndasenze ngo inyota inzoga Mwami w'amahoro, ndasenze ngo ihagarare mu izina rya Yesu Kristo, kubavukanye bacu, ku nshuti, ku bagenzi, ku bana bacu Mwami. Ndasenze ngo wiheshe icubahiro, impwemu y'ubusambanyi Mwami Imana, impwemu y'imbwa ndayisenye burundu mu izina rya Kristo Yesu. Ndahamagaza kugira neza kwawe mukunzi mwiza, kube ku bahungu n'abakobwa bawe senyagora ku ngoma. Erega uri uwo kwizeye, kugira neza bugaca bukira, urumva urabona urakora kandi uratabara. Mutabazi mwize, iheshe icubahiro, nyene MW'IMANA iheshe icubahiro, utabare Mwami Imana. Abavyeyi benshi bararira Mwami, wo kubahoza nta wundi, wo kubatabara nta wundi. Ni wewe tuziga kubutabazi, ni wewe tuziga kwihumure, ni wewe tuziga kwibyiza. None seruka ukore, seruka utabare, seruka ubohore, seruka ukize. Urashoboye, uri umutananirwa, uri umunyabuntu. Mbega wa Mana wowe ugereranywa nande, uringanira nande mw'isi y'abariho? Nawe ntawe uhari, nta n'uzokwigera haba Mana yanje Mwami Imana. Mbega urukundo rwawe niko twizeye Mama, ukuboko kwawe niko twizeye, gawe nta na kimwe kikunanira. Wasanze wa muntu yari amaze imyaka 38 kidenge, wavuze ijambo rimwe arakira Mwami. Vuga rimwe abacu barahoka, vuga rimwe abacu barataba, vuga rimwe vuga rimwe. Umuriro w'Imana ndawakije ko satakaraba sekerebo saya. Ndavuze ngo umuriro w'Imana wakire ku bitagenda byose mu miryango yacu Mwami Imana. Harabagwaye amakanseri, abagwaye amadiyabete, harabagwaye Mwami Imana ingwara zitandukanye. Wewe wenyene, wewe upiza umutubura, ni wewe uvuga rimwe bikaba, ni wewe utegeka bigakomera. Tegeka Mwami Imana, n'ibyapfuye urabizura. Lazaro amaze iminsi ine mu ijambo ryawe ntiryashoboye, rimaze gusohoka Satani ntiyashoboye kumugumya. Oya Mwami, vuga rimwe. Satani arerekura abacawe, yaboshe aterereje umwaka urumukoshi Mwami Imana. Za karande zose zirakugwaho Mwami w'amahoro. Ndasenga ngo ubwenge bwa benshi uje ku rutonde, kuko urashoboye mukunzi mwiza. Kora ku bagwayi bari mu bitaro bitandukanye, bari mu kwa Rojane, bari mu masantre de rééducation
atandukanye, ndarekuye imbaraga zawe, ndarekuye ubushobozi bwawe bugende buristore kandi bukiza abo bose mwami Imana. Satani aboshe babohoke, wamana urumva urabona, ndabizi neza ko uzimu uratubwira ngo tuguhamagare, nawe uratwita. Ndaguhamagaye Imana, utange ihumure mu miryango, utange ihumure mwami Imana hirya no hino. Niwe ushoboye byose, niwe utananirwa kandi utananizwa. Uyuhagurutse mwami, ntacyo kuzibira. Seruka ukore, seruka ubuhore, seruka utabare, seruka. Ndabohoza abahungu abakobwa, ndabohoza ugwaruka, ndabohoza Mana, ndetse n'imiryango irimo amatati. Ndasenze ngo yubahishe, ndasenze ngo ugwandirire abantu bose mwami Imana. Vyananiranye we imbere yawe byose birashoboka. Mbega urukundo rwawe, mbega ineza yawe irarenze. Uri umuvyeyi mwiza, agira neza iminsi yose. Rero ugire neza abakwambaza n'abagutabaza, ariko baragusenga ubumbe mwami Imana. Nukuri utanga ituze n'ihumure mu mitima y'abana bawe. Mbega urukundo rw'Imana, nukuri ndagushima kandi ndagukunda. Ndabizi neza ko tutikebagura, dusaba bike byinshi ukabiduhera ubuntu. Ivyo ntakubwiye byose urabizi Imana. Ubikore wiyubahishe, ubikore. Imbaraga z'abapfumu n'abarozi ndazaneyantishije mu izina rya Yesu Kristo. Ndugaje ukuzimu, ndakubita ntababarira imbaraga z'umwiza mwami Imana. Ndaduza ibendera ry'ubutsinzi mwami Imana mu rugo rwanje no mu rugo rw'abariko barasengana nanje akakanya. Ibendera ryawe rihungabane mwami Imana, intsinzi yumvikana impande zose. Mukunzi mwiza, ndagushima kandi ndagukunda. Urugo kwizega kandi urugo kwizigirwa. Ntuhemuka abana, ntumbukira abakwambaza n'abagutabaza. Shimagizwanye n'ibihe, shimagizwanye n'amahoro, shimagizwanye n'ubwiza. Ushigwe hejuru muri byose na hose. Izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko byumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.